umugwiza tunga ntagira ubwoko ntagira intara ntagira nationalité uwo mugwiza tunga wese ari performa gufitiye akamaro yaba mu Yahudi yaba mu Faransa yaba mu Tanzania umunyarwanda yaba mu Burundi umuntu ari hanze utanguye kurondera ngo mu vyumva kumwe ngo musangi ubwoko musangi uri kuratakara iyo secteur privé uri kuratakara ahantu rero tuzibuke tuvi buzimu tuje ibuntu umugwiza tunga n'usumvye uwundi ugize kombe tujya wa mbere azana igiciro ciza azana produit nziza uje niwe wa mbere. Nkuko mwavyumvise harabaye ihuriro rikomeye Muzinga Day ryahuje abikorera utwabona leta kandi ni vyiza ariko twebwe natwe kubera tubikurikiranira hafi tukaba no mwaka undi twaregeze gusohora tabo ibintu tasoye tubishira muri agatabo turakarungikira abijeje turagisata cyabikora twabo cotera imbere mu nkundire rero nje ku mayange kuri bike biri muri agatabo n'ingene tubisanga nibyo cadusaba. Ubwa mbere hoho tubanza kwibukanya yuko igisata cy'abikorera utwaba ariyo secteur privé niyo gwiza umwibo mu gihugu nituma turonka ibyo tugura ku masoko nituma agashomeri kagabanuka nituma leta ironka uburyo ikoresha nituma kubaho neza mu bantu mu banyagihugu vyiyongera. Kandi tugomba kumenya yuko nta bimwe byo kuvuga ngo Burundi buteye imbere ngo bwifashe mu 40 na 60 igisata cy'abikorera utwabo kidateye imbere. Kandi tumenye yuko abikorera utwabo nuvo yuko secteur privé na pas de frontière abikorera utwabo nta mbibe bagira nta bwoko nta dini nta nationalité umunyamahanga umugwiza tunga agafasha igihugu atavukamwo umurundi umudiaspora umuntu wese ushobora gufasha igihugu akabimvisa muri Tanzania mu Tanzania ashaka kwemeza mu Burundi secteur privé abiko twabo nta bwoko nta nationalité b'abanyamahanga bose babugururiwe amarembo. Hanyuma tukavuga tuti none kugira igishoza gitera imbere bigenda gute. Ubwa mbere kandi tuza kumenya yuko umugwiza tunga ikorera utwiwe ashora umutahe abona inyungu azoronka nashore umutaha tuza gomba arakurikira inyungu none ariko arakurikira inyungu agashobora kucateza imbere ico gihugu kuko azotanga akazi yongere atange nayo makori mugabo aharanira inyungu d'abord irelationnel tashobora gutwara umutahano ugiye kononekara ntibikunda ntibibaho. None turavye mu gihugu cy'u Burundi hari ibintu leta ibiza gukora n'ivyo babwiza tungashobora gukora kugira ico gisata gitera imbere. Leta itegeza guharanira kugira secteur privé itera imbere ni ubwa mbere dusaba leta yuko ibijanye na formation kwiga indero nta hantu hatari mende de qualité secteur privé itera imbere abikora utwabo. None iby'indero vyifashe gute abantu ariko biga gute ugwaruka rukora ubuhe bumenyi wikora utwabo kubera ufise ubumenyi kuko uteja muri competitivité n'abandi igikurikira nama infrastructure leta ishiraho ibikorwa remezo secteur privé ntushobora kwiteza imbere ahantu amabarabara ameze nkuko akibeza hiwacu ibibuga vy'indege amazi amatara inyubako rezo ya internet ni vya fibre optique n'izindi infrastructure nk'iyo wumva ryo gufasha abahingura ko haba nk'ijyamezo ibarabira yuko ivyo bahinguye imeze neza. Izo infrastructure utazikomeje abagwiza tuvuga bazokwizita kuzi wabo canke bazokwizita kugwiza umwimbo. Aho rero leta no kwirinjura iri kikora gute ivyo bintu mukurondera plan de financement des infrastructures ni kurondera ingene ubwo buryo bwo kubaka ivyo bikorwa remezo biboneka. Ubugira gatatu hari bijanye cyo bita environnement macroeconomique ibijanye n'ingene umwuka mu byo butunzi bumeze ibijanye na politique y'amafaranga todo change uburavye amatode intere ukaravye ingene abantu bano nk'amadeni abikorera utwabo
leta deja isita abikorera utwabo mu madeni muri banki, amadeni ibihumbi n'ibihumbagiza by'amamiliyaridi y'amarundi leta ifitiye ayo mabanki ayo bategeza guha ideni abikorera utwabo. Ugacuraba ibijanye datodo shanje, ifaranga ngene rivunjwa muri berbe n'ingene rivunjwa ku yindi soko, ijya difference ni ibintu bituma abagwiza tunga bajuragirika, kandi umugwiza tunga ntashobora gushora imari kujya nayivuza ahantu aza guhomba, ntibishoboka, ntibikunda. Nico gituma aho hose ruko harara umu exportateur mu bisanzwe muri théorie économique, ushorera ibintu hanze aba yifuza devaluation y'ifaranga, kuko ntihaza kuronka mu mafaranga menshi y'amarundi abakeneye. Urumva ivyo nibibazo. Politike y'amatax, amatax ari karakwa hamwe y'umurengera, insécurité fiscale, usanga amateka aguma hindagurika, umerika arindiza ibintu ejo agasanga haciye ukwezi kumwe amezi 3 canke ngaha agasanga ibintu vyiyongereye, amatax yamaze kwiyongera. Ivyo vyose ni ibintu bikuru. Pouvoir d'achat y'abanyagihugu, kuyiroransa demande, nukuvuga kuroransa ubushobozi bwo kugura ubutunzi mu gihugu, uteza imbere bikoro twabwo abantu bashobora kugura. Ni waki hotel ntibayinjiremwo bica bigenda gute? Ni waki ishirame kana kunda naze nk'ibirato, winjiza ibirato ukabura ababigura, kubera n'abarukera rugendo batariko baraza ngo haza abantu benshi binjira mu gihugu kugira bashobore kuza barasumye ibyo bintu. Abarundi batashoboye kubigura, mbwa abanyamahanga baza kurata ivyo mu Burundi bashobore kubigura. Ikindi nico bita environnement institutionnel ikome, no kuvuga ibijanye n'intwari bereye, kuko igisata c'abikorera gitera imbere bategeza kwamira kuco bita capitalisme de copinage, ariyo yishi ibihugu vyinshi. Usanga umenga bagwiza tunga iyo dialogue na leta, uco mugwa bagwiza tunga umengo bafitanye imigenderanire na leta, hari umugumwe w'abantu batwiza tunga bakeyi, ugaca usanga leta n'abagwiza tunga hari collision, umengo ntugitandukanya abikorera utwabo na leta. Abo muri leta bagashaka kwigira abagwiza tunga ba mbere, hagace bico bita concurrence déloyale, ugasanga guhayanwa ntibikihari, nta gutera imbere guhayanwa bitahari concurrence. Kwisi hose nta gisase bikorera utwabo cateye imbere concurrence itahari. Iyo concurrence za kubonekera abategeza tugateza kungana imbere y'ibintu bikurikira. Nyimbara amasoko ya leta bategeza kungana, umaze uzurafata amasoko ya leta uyaha bamwe akamara abatacu bifatiyeko, nta guteza imbere gisase cy'abikorera utwabo uri kurakora, kuko nta hayanwa riba rihari. Ufata abo musangiye ibi akaruha amasoko ya leta, ivyo bitegeza guhinduka. Ibijanye n'uburusho exoneration, bamwe bahaye abandi ukabinyi, abo uhaye babahaye kubera iki? Uhaye exoneration aza kudandaza ku giciro kiri hasi, uwundi yaje atayirose azorindira uwundi adandazo amurorera. Aya madovize aguma atandukanye igiciro, bamwe bakayaronka hajya muri berbe vyoroshe batelefonye, abandi bakaziruka, ntibazokwinjiza ibidandazwa ku giciro kimwe. None bazodandaza kumwe gute? Hari nk'aya matsi ya leta letere domaniale yo kuri mugasanga bayaha abantu bamwe baravye. Ivyo ntibishobora guteza imbere secteur privé. Tutibagiye ubutungane bukingira droit de propriété, ntunyagwe ico baguhaye ntukinyagwe, ubutungane bugukingire. Abantu bakoresha igikenya, administration koresha igikenye, hakabona amategeko meza n'ibire vya intégration régionale udanazwa abantu bagashobora kushorera ibintu mu bindi bihugu, abanyamahanga bakinjira ngaha. Ibyo nje bikomeza secteur privé udandazwa hagati y'ibihugu. Ibivuga usanga umuntu agiye ukiri yugaranye niciyugurura nikigira ikiwoteza imbere secteur privé gute? Jewe ndiko ndakora ibintu ngaha anyi n'umutanzania aciye ngaha yonshorera, umuntu uzaciye ngaha yonshorera. Nyimba abadashoboye kunshora nkigisha gusora ibintu hanze nakijana muri Kenya canke bagaheza bakanshorera. Ico gihe rero integration y'ari tari kiraba ngo abantu tumenye ibyo dushaka gushorera hanze canke nabaza kudushorera ngaha anye turonka ingenzi zinjira, nta secteur privé ishobora gutera imbere. Ivyo rero leta iza kubigabirako neza byo kwa remezo, leta ikarondera uburyo neza mobilisation kugira vyubakwe. Iyambere mu by'ubutunzi
kigahere ikibazo c'amadovize kikava mu nzira. Ibi bijanye na inflation n'ibiciro, buryo inflation yabaye nini ibiciro biduga n'amabanki ntiyihuta kuzaratanga amadeni amwe ido developer kuko bacha batuti none ideni utanzu urizo kwishurwa amafaranga amaze gutagaciro kukungana gute. Haje amabanki biragoye ko atanga amadeni y'umwanya munini ahantu ifaranga riguma ritagaciro haba hagati mu gihugu canke riguma ritagaciro uravye ifaranga mpuzamakungu. Nibibazo nibi rero ibije na politique fiscale, leta yakamadeni muri banki ikagwiza amakori, wagwiza tunga udugije amakori ukongera ukaka amadeni muri banki, abagwiza tunga bari kwaka umva leta utaburi kurasita hose. Henje bita environnement macroeconomique, urumva ni ibintu rero bitegeza guhino. Ibi vy'intwari bereye muri secteur privé kunganisha abantu secteur bakagira concurrence udashobora kubigira, nta secteur privé igira itera imbere kuko abantu baca bahayanwa bagakora innovation. Mugabo g'umusere gukura mwabo usubira usanga ni babandi ni kibazo. Yore n'imido gisanzwe hari kandi n'ubikihari harategerezwa kugira ibihindutse kugira igisata cabikora utwabo gitera imbere. Naya handi ho ivyo tuvuze bidakorewe ko igisata cabikora utwabo ntigishobora gutera imbere. Uko ni giturire conyene uravye ubu kica gituma abagwiza tunga rimwe rimwe dashobora gutera imbere. Vya bindi administration yamigavye polisi bajejwe intwaro nshiramwo umuntu aje kwikora ati nshiramwo uvuye wumva amaziki wagize iki zanibi. Ibyo ni ibintu bihariro ngaha. Iyo tuko turashaka kwira bitera imbere tuvuga ivyo nyene nshiramwo we watanze iki uri muyihe mugambwe wagize gute. Ibyo ugasanga ko bizara mu bagwiza tunga utazanye butagize ibi utanshizemo utagize gute ibikunda abo nta kitabikora twabizigira gitera imbere. Ukamenga abajejwe intwaro umuntu ari karatera imbere yikorera utwiwe ukamenga hakumushigikira ahubwo bo mushirase bakamaka ivyo mwaka. Umugwiza tunga ntagira ubwoko ntagira intara ntagira nationalité. Uwo mugwiza tunga wese ari performa gufitiye akamaro, yaba mu Yahudi yaba mu Faransa yaba mu Tanzania umunyarwanda yaba mu Burundi umuntu ari hanze utanguye kurondera ngo muvyumva kumwe ngo musangiye ubwoko musangiye uri kuratakara. Iyo secteur privé uri kuratakara. Abantu rero tuzibuke tuvibuzimu tujibuntu. Umugwiza tunga n'usumvye uwundi ugize kombe tujya wa mbere azana igiciro ciza azana produit nziza uje niwe wa mbere ngindije umutahe ngabo leta naho gaze kaborohereza nabo urabagwiza ko dusaba kwemera kuja muri competition bemere guhayanwa bareke kugira ivyo yakuya muri secteur privé ushaka kugira ivyo yakuya nta cuma nta terambere uri kurazana kuko ari bitana competitivité. Ibyo ukura birafise ugiye kugura ikintu ku isoko uraba ciza kandi ugura ku mahera make urumva uwakizanye niwe tegeza gushigikirwa.